Maranatha Esaraje izina ry'Imana yacu reka rihabwe icubahiro. Amen. Rero reka duhe ikaze abantu bariko baradukurikirana kandi namwe ndabaha ikaze turi kumwe muri kino kiganiro Imana ibahezagire. Amen. Reka rero tutagiye muri menshi mbanze twidondorane. Jewe ndongoye iki cigwa cuno munsi nitwa Misago Poncien nsengera ku rusengero rwo mu Kanyosha kwa Adventiste umunsi w'indwi. Hama namwe Je nitwa Manirakiza Lieve nkabasengera kuri Indi Church kuri Université ya Equateur. murakoze. Ego nanje ni Pastor Denis Shimirimana. Ego Murakoze cyane. Imana Evine abasengera ku rusengero rw'Abadiventiste n'umunsi w'indwi mu Mirango. Ego reka tuce tugusaba mushiki wacu Eveline kugira ngo usenge Imana dutere tuje imbere. Turagushimiye ewe uhoraho Mana y'urukundo neza yawe n'ukuntu wabanye natwe guhera mu gitondo none udukundiye ko duteranira muri iki kibanza kugira ngo twige kandi twigishanye iki cigwa ndakwinginze ngo mpwe muyera abane natwe kandi aduhe gutahura mu izina rya Yesu. Amen. Kuri uno munsi rero w'isabato twatewe iteka ryo kubana na mwene data Lieve kandi yaduteguriye ikigwa mu by'ukuri naco ari ikigwa gikomeye kigiye ku turongora mwiri yinga tugiye gutangura. Reka rero tumusabe mu buryo bwihuse muri cya kigwa cyacu c'indongozi ko tugeze ku kigwa ca 4 adufashe muri kino kigwa hama natwe dutega amatwi tuze kumwunganira cyane tubaze ibibazo mu izina rya Yesu. Amen. Ego murakoze tugeze kwigenekerezo rya 19 z'ukwezi kw'icumi. Ikigwa ni cya 4 ko mu bivuze cyitwa ngo guhangana nabo mutavuga rumwe. Nibaza ikibazo iki cigwa gikora ku mutima cyane kandi kiduha inguvu kikaturemesha kikanatwereka yuko nubwo byo babigoye nubwo umugwanizi n'abamukorera bashobora kugwanya ubwoko bw'Imana tugomba kumenya yuko tugomba gukora dushimisha Imana mu bihe bigoye ko byagenze kuri Ezira na Nehemiya bariko bubaka uruzitiro rwabo. Umurongo wo gufata ku mutwe uvuga ngo ariko abakuru b'Abayuda inyonga z'Imana yabo ziguma kuri bo ntibababuza kubaka gushitsa batumye kuri Dariyo icete cy'inyishu kikagaruka esashimwe. Amen. Mu byigwa biheze twabonye yuko igihe Ezira agenda gutangura kubaka yahawe icete n'umwami Kuro amaze gushika atangura igikorwa abatwarira umwami hakurya y'uruzi baragerageje kugwanya ico gikorwa. Hanyuma baca barungika ubutumwa ku mwami bamwereka yuko Abayuda nibamara kubaka bakizitirira ntibazuza gutanga ikoni maze umwami yicwe n'inzara. Burya ari ikintu gifatiye kunda kiba kigutsinze. Umwami twarabonye yuko yaciyagira gute yaciye ashacoba yemera ibyo abasuku biwe bo hakurya y'uruzi bamubwiye maze aburizamo igikorwa. Ntibyagarukiye aho bagumye bagerageza kuburabuza. Reka turabe gato aya majambo y'intangamarara turabe reka nkoreshe gusoma gato ngo Ezira 3:6 herekana inyubako itomoye igizwe n'ibihe bitandukanye byo muri kahise byo kutavuga rumwe ku cyumviro cyo gusubira kubaka ingoro. Mu gihe twibuka iyi ndinganizo bizodufasha gushira ahabona ubutumwa buhavugwa. Ezira yadomwe ko urutoke ku ncuro ya mbere mu izina giwe muri Ezira 7:1 ku muzo wiwe mu 557 imbere ya Kristo. Ibintu byarahindutse maze igisagara cya Yerusalemu hamwe n'uruzitiro rwaco bitangura kubakwa ubwo nyene. Inyuma y'imyaka 13 Nehemiya nawe yarashitse arungitswe na Artazerusi mu 544 maze yubakwa y'uruzitiro riheze maze iyubakwa ry'uruzitiro riheze riraherahezwa naho ukutavuga rumwe kwakomeza kwiyongera igikorwa cyakozwe mu minsi 52 kikaba kirangiye ko tubona muri Nehemiya 3:15 igikorwa cyakozwe mu minsi 50 n'ingahe ntibyari byoroshye igihe bubaka. Murazi yuko aya mategeko yo kubaka no gusanasana Yerusalemu yatanze inshuro zingahe zitatu. Inshuro buri gihe iteko ryatangwa na umwidegemvyo. Abayuda batataniye mu mahanga basabwa kuza ku bushake bwabo hari abatabigomba kugaruka maze ababikeneye bakaza. Nukuvuga ngo abatagomba kuza ko Imana kubahamagara ngo bagaruke kwari kugira ngo baze bire reconcilier canke biyuzuze n'Imana yabo.
bakore bashitse isezerano ry'Imana. Ariko hano dushya tubona hagati mu bayuda harimo abari bakeneye kuguma ari nyagano. Hanyuma ku ruhande naho twarabonye mu byigwa biheze abasani barati n'abandi bari bakeneye kugwanya kugira ngo igikorwa ntigere gute ntigitere imbere, kugeza naho basuzugura ubuho bw'Imana mu kuvuga ngo naho imbwebwe zoca ku ruzitiro ngo rugira gute ngo rusenyuka. Bisobanura ngo kwari kubaca intege. Ikigo cyacu kivuga ngo guhangana nabo mutavuga rumwe. Abafise Nehemiya na Ezira n'abandi bakuru bafise intumbero yo kubaka no gusanasana Yerusalemu no gushiraho imigenderanire hagati y'abantu n'Imana, kuko muribuka ko icyatumye batwagwa ari nyagano ari kubera ko bari bagiye kure y'ubugombe bw'Imana. Ariko rero mu Bisirayeli indani harimo abantu dakeneye kujana n'umuhamagaro w'Imana. Reka nsoma amajambo n'amajambo akomeye cyane agerageza kwerekana ingene no mu isi ya none umugwanizi akora mu nkumi igikorwa cyane cy'Imana. Reka nsome paragrafi ya nyuma kuba afise indongozi muraza kuhabona n'amajambo meza avuga ngo ugukomantaza umutima ku gikorwa cy'Imana nico ciyumviro shimikiro muri ibi bitabo uko ari bibiri, Ezira na Nehemiya. Kanatsinda ntibitangaje kubona gusubira kubaka ingoro no gusanura Yerusalemu bivyura ukutavuga rumwe n'agahamo. Ahantu hose turabishije amaso mu isi ya none igikorwa cy'Imana cyama cyahuye n'intambamyi. Ivyo murabizi kumbure mu Burundi ntago ari bishasha, kare twarabyumva mugabo ubu tuko turabitahura igire Satani agwanye igikorwa cy'Imana imbona nkubone ku mugaragaro. Satani aragerageza kwerekana yuko ubutumwa bwiza butariko buramamazwa hose mu bubangutse, mu gihe buriko burahangana n'ubutware bwiwe. Muri Ezira na Nehemiya ni gute abayuda bahangana nabo batavuga rumwe? Reka dufate amajambo make twunganire. Ni gute dufatiye kuri Ezira na Nehemiya abariko bababuza gukora igikorwa cy'Imana nk'umuhamagaro wabo bari bafise, babyifashemo gute? Twebwe no munsi bidufasha iki? Cyari bitwigisha iki? Ico novuga gusa kimwe nuko turavye mu gitabo cya Nehemiya igice cya 20 ku murongo igice cya 2 mbabarire ku murongo 20 harimo ikibazo ngo ni gute abayuda bahanganye nabo batavuga rumwe. Mwibuke hari abatware batatu, Sanibalati, Tobiya na wa mwarabu Geshemu mwarabu. Aba bantu bari abakuru batwarira umwami w'Ubuperesi, ariko bari bafise inkomezi bagizana abantu bakaza gutuka guca intege Abisirayeli. Mugabo hari ijambo nkunda cyane Nehemiya yagize gute? Yabishuye, yababwiye ngo nanje ndabishura ntimana yo mu ijuru niyo izotuma bikunda. Nico gituma twebwe abasavyi bayo dushira ko tukubaka, ariko mweho nta mugabane nta bubasha nta n'ikibutso mufise Yerusalemu. Imana ishimwe. Nibaza rero yuko tukwiye guhanga amaso Yesu, kuko Yesu niwe adufasha gusohoza imigabo yiyo muri twebwe. Ntituraba abansi ibyo bavuga n'ibyo bakora, mugabo turabi Yesu wenyine. Ufise inyunganizi? Ego nibyo turakwiye guhanga amaso mu ijuru, kuko nyene niho twiteguye ubutabarwa kwacu. Ariko kandi ntidukwiye kwama gusa tubaho ubuzima bw'amasengesho butagira ibikorwa. Yakobo harabisigura neza yuko ukwizera iyo kutagize ibikorwa kuba gupfuye. Naho biruko Abisirayeli bari bizeye Imana, ariko no gukora bace bavuga ati reka duhereko twubake. Bakoze bashimitse kandi bashize amanga ku buryo igikorwa cabo kirangira mu minsi 52. Urumva rero bari n'abantu b'abanyamwete gusa, ntibavuga ngo reka dusenge ngo hanyuma twijyamire, ariko nyabona basenga banakora. Hari ikigwanisho mbona ngaha gihambaye bakoresheje, kuko ikibazo kivuga ngo ni gute abayuda bahanganye nabo batavuga rumwe ko mugambi wo kubaka. Hari ikigwanisho je nabonye catumye banesha. Ubwa mbere nuko bagize ukwizera. Aba bantu ukurikije ukaraba abantu babagwanya, warabona yuko mu by'ukuri badashobora, kuko haba hariho abasanzwe bari mu batware bakomakomeye nk'aba ba Tobiya, aba ba Sanibalati,
tukabona kandi no mu Bisirayeli nyene ubwabo hariho abantu badashirikiye uwo mugambi byasobanura ngo mu buryo bugaragara bwa kimuntu ntaco bari bwishikaneko ariko rero kubera ukwizera buryo ukwizera ni ikintu gihambaye cyane ukwizera nk'uko gusobanurwa ni kumenya ibitaraba ko bizoba udakekeranya kandi bitabonwa niko kubitumenyesha aba bantu Nehemiya yavuze ijambo rikomeye ngaha mu gice cya kabiri ku murongo wa 20 aho yabishura ngo Imana yonyene niyo izotuma rikunda natwe rero mu guhangana n'abantu batugwanya mu gikorwa c'Imana ntabwo dukwiye kugwana mu buryo bw'umubiri ahubwo dukwiye kuvyereka Imana yonyene kubwo kwizera nizo dukura kwa gasuzugura muri murakoze cyane mubaza kico cumvikana kandi abisirayeli mwibuke yuko bari baramenyeshejwe yuko igihe cyo kubaka no gusanura Yerusalemu bizokorwa mu gihe kigoye bari basanzwe babizi ubiravye mu gihe gice c'icenda ca Daniel mu bisanzwe mu bisanzwe Nehemiya yarafise ubushizi bw'amanga yari umukozi yahamagawe azi n'uburemere bw'icyo bwira gute ukora ku murongo wa 14 igice cya 4 cya Nehemiya bose bamaze gucika intege yavuze amajambo meza avuga ngo mbitegereje mva hasi mbarira abakuru n'abaganza n'abandi bose ntimubatinye esashimwe amina ntitubatinye abansi b'ubutumwa bwiza ngo mwibuke umwami Imana ahambaye ateye ubwoba mugwanire bene wanyu n'abahungu banyu n'abakobwa banyu n'abagore banyu n'ingo zanyu Imana ishimwe cyane amen iki kigwa rero kigiye kudufasha gutahura ingene twohangana nabo tutavuga rumwe abo tavuga ntibatume dukora amakosa ntibatume dukora ibyaha ngo tubihore mugabo twe duhanga amaso nde Yesu Kristo murakoze cyane murakoze nibaza yuko ikigwa cyacu twokirangiza ariko mu by'ukuri iki kigwa kirimo ikigwa gikomeye uravye igihe Yesu yaramaze kuvuga yuko umutunzi bigoye cyane kuja mu bwami bw'Imana abantu bacu bavuga ati mbe ninde yojayo Yesu yavuze amajambo akomeye muri Luka igice cya 18 umurongo wa 27 avuga ngo ibidashobokera abantu bishobokera Imana natwe nk'abakristo muri iki gihe twavuga nk'ayo majambo Ezira yavuze avuga ati ibidashobokera abantu bishobokera Imana Imana nizo tuma bishoboka Imana ibahezagire kandi bakomeze reka dusenga Imana amen turagushimiye nyine icubahiro mu Imana mugororotsi ukuntu wabanye natwe muri kino cigwa no habicubahiro amajambo tuhigiye uyahomanye n'ishashara ku mitima yacu kugira ngo batubere impamba n'ubwego bizotuma dushika iwawe tubisabye twizeye ko ugiye kubidukorera ukabikorera twebwe n'abatwumvirije mu izina rya Yesu amen.